Yesu ashimwe dusangire amajambo dusanga mu cete Paulo yandikiye abi Filipi igice ca mbere umurongo wa 21 turashikana ku 26 haravuga ngo kuko kubwanje kuba hari Kristo kandi gupfa ari inyungu ariko namba ari kubaho mu mubiri ico kuri jewe n'inyungu y'igikorwa kandi sinzi ico mpitamwo ndazazaniwe muri ivyo bibiri uko nifuza gutaha ngo mbane na Kristo uko ari cyo kirushirije cyane yamara kuguma mu mubiri nico cyorushiriza kubagirira ikimazi kandi ko nizigiye ivyo ndazi neza yuko nzogumaho nkabana namwe mwese kugira ngo muje imbere munezerere gukwizera ngo muzorushirize kunyirata muri Kristo Yesu subiye kugaruka iwanyu dusangirira ijambo rivuga ngo kubaho kubw'inyungu y'abandi. Uyu mukozi w'Imana Paulo yari korandikira abi Filipi ababwira yuko kuri we gupfa ari inyungu no kubaho ari inyungu byose rero akabibona cyo kimwe. Paulo gushika hazazanirwa araburi cyahitamwo aravuga ngo jewe gupfa ni inyungu kubera nzoja kubana na Kristo kuko Paulo yari karakorera Imana nukuri amerewe neza mu buryo bw'impemu ahagaze neza yumva yuko naho yopfa yoja mu ijuru akabana na Kristo. Si ivyo gusa Paulo yari yarabaye mu miriho itandukanye apfungwa akubitwa azize igikorwa c'Imana azize ubutumwa bwiza naho nyene gupfa akaja kubana na Kristo yari inyungu kuri we kubera yabaruhutse niyo miruho. Ariko Paulo ikimugirira ikimazi sico yarashize ku mutima. Paulo aravuga ngo ariko ico mpisemwo no kuguma mu mubiri nkabana namwe harimo inyungu y'igikorwa ariko kandi bizobagirira ikimazi kuko nje nkabana namwe muzorushiriza gutera imbere mu buryo bw'impemu ariko kandi munezerere gukwizera. Ariko kandi yarasubiye arandikira abikorino mu cete ca mbere mu gice ca 10 umurongo wa 33 arababwira ngo nkuko nanje nezereza bose muri vyose ntarondera ikigira ico kimarira je ubwanje ariko nkarondera ikigira ico kimarira abenshi kugira ngo bakire. Paulo ntiyinezereza mu kubaho kwiwe ahubwo yaraba mbega ibindi ko ndakora mwene data aranezerewe canke mwene data ariko arakira. Murazi ko yananditse aravuga ngo nimba kurya inyama jewe nozirya mwene data kababara canke agatsitara nopfuma ndazireka kubw'inyungu ya mwene data wundi. Paulo ivyo yakora vyose yararaba ngo mbega ndi inyungu kuri mwene data, mbega mwene data aranezerewe canke ariko arakira muri ibi ndiko ndakora. Paulo rero niho yahanura ababikorino arababwira ngo jewe ubwanje singira ico nkora kugira ngo ninezereze ariko ngira ico nkora kugira ngo nezereze abenshi kugira ngo bakire. Rero nawe na jewe turakwiye kuraba yuko mu kubaho kwacu turondera ko abandi bakira, turondera ko abandi bamererwa neza, niho bazoja imbere mu buryo bw'impemu bizotuma bakura mu buryo bw'impemu ariko kandi na twebwe tuzobihemberwa nitwashika mu ijuru ko twakoze byose kugira ngo abandi bamererwe neza. Nuko rero usuzume yuko kubaho kwawe ari ukugirira inyungu abandi. Yesu abahezagire.